Kuvayo igice ca 32. Aroni acurira Abisirayeli ikigwamana c'imasa mw'izahabu. Abantu babonye Mose atevye kuri uwo musozi atamanutse, bakoranira kuri Aroni baramubarira bati, enda nuturonkere imana zo kutuja imbere, kuko umwe Mose yadukuye mu gihugu ca Egiputa tutazi ico yabaye. Aroni arabishura ati, nimukature impeta z'izahabu ziri ku matwi y'abagore banyu no ku y'abahungu n'abakobwa banyu muzinzanire. Nuko abantu bose bakatura impeta z'izahabu zo ku matwi yabo, bazishira Aroni. Arazabira azivugutira mu nkero, azikuramwo igishushanyo c'imasa agitunganishije isinzo. Baravuga bati, yemwe Bisirayeli, ngiyo imana yanyu yabakuye mu gihugu ca Egiputa. Aroni abibonye yubaka igicaniro imbere yaco, arabitangaza aravuga ati, ejo hazoba umunsi mukuru w'Uhoraho. Bukeye bakoroka kare, batanga imazi baravyosa, bazana n'ibimazi vy'ishimwe, bicarikwa no kurya no kunywa, bava hasi baravyina. Mose atakambira Uhoraho ngo abahangaze. Uhoraho abarira Mose ati, manuka ugende, kuko ba bantu bawe wakuye mu gihugu ca Egiputa bamaze kwononekara. Inzira nabageze bayitaye, atanakanya bironkeye igishushanyo c'imasa, bakivugutiye mu nkero, bagisenze, bagihaye n'ibimazi, baravuga bati, yemwe Bisirayeli, ngiyo imana yanyu yabakuye mu gihugu ca Egiputa. Uhoraho arongera abarira Mose ati, abo bantu ndababonye ico barimwo, n'abantu batagonda izosi. None rero upfe kundeka gusa uburake bwanje bubarumbukeko, mbahonye, ariko weho nze nguhindure ihanga rikomeye. Mose atakambira Uhoraho Imana yiwe ati, mbega Uhoraho, niki gitumye uburake bwawe bururumba ku bantu bawe wakuye mu gihugu ca Egiputa? Ububasha bwinshi n'ukuboko kw'inkomezi. Iki cotuma uha abanyegiputa kuvuga ngo kubateza ibyago niko kwatumye ibakura ino ngo batsinde mu misozi miremire, ibahonye mw'isi. Endase nushira uburake bwawe bw'inkazi wigarure, ntuteze abantu bawe ivyo vyago. Ntiwibuke Aburahamu na Isaka na Isirayeli, abasavyi bawe, abo wabariye wigize indahiro uti, nzogwiza uruvyaro rwanyu rungane n'inyenyeri zo kw'ijuru, kandi iki gihugu cose mvuze nzogiha uruvyaro rwanyu bacegukira ibihe vyose. Nuko Uhoraho arigarura, areka ivyo vyago yari yavuze guteza abantu biwe. Mose abonye ya masa amena vya bisate. Maze Mose arahindukira amanuka uwo musozi, afise vya bisate vyompi mu minwe, biriko ibishinga intahe vyanditsweko impande zompi imbere n'inyuma. Ivyo bisate vyari bikozwe n'Imana, kandi inyandiko zikorogoshowe kuri vyo zari inyandiko z'Imana. Maze Yosuwa yumvise urwamo rw'abantu bayogora, abarira Mose ati, hari urwamo rw'intambara mu nsago. Aramwishura ati, ivyo numva si urwamo rw'abadedesha akaruru ko kunesha, kandi si urw'abatakambishwa no kuneshwa, ariko ni urw'abavyina. Nuko ashitse hafi y'aho bashagaje, abona ya masa n'abariko baratamba. Uburake bwa Mose buraziringa, ata hasi ivyo bisate yari afise mu ntoke, abimenera mu mucamo w'uwo musozi. Maze yabira iyo masa bakoze, arayiturira, arayisya, ayigira ifu, ayimemera mu mazi, ayanywesha Abisirayeli. Mose abaza Aroni ati, mbega aba bantu bakugize bate, catumye ubazanako icaha kingana gityo? Aroni aramwicura ati, uburake bwawe bwoye kuziringa mwami wanje. Urazi aba bantu ingene bamugoreye mu bibi, kuko bambariye bati, uturonkere imana yo kutuja imbere. Bati, kuko umwe Mose yadukuye mu gihugu ca Egiputa tutazi ico yabaye. Nanje ndabishura, nturi n'izahabu wese ntayikature. Nuko barazimpa,
nziterera mu muriro havamwo iyo masa. Mose atuma Abalewi kugeseza. Maze Mose abonye ko abantu birekuriye mu buyobe, kuko Aroni yabakundiye kwirekurira muri bwo, bagahinduka agatwengo ku bansi babo, ahagarara mw'ishikiro ryaho bashagaje aravuga ati, ninde ari ku ruhande rw'Uhoraho? Naze hano aho ndi. Abalewi bose bakoranira ahari. Arababwira ati, uku niko Uhoraho Imana y'Abisirayeli agize ngo, nimuhagatire inkota zanyu mwese, mukwiragire hose aho dushagaje, muhere ku ruhande rumwe mushitse ku rundi, umuntu wese yice mwene wabo na mugenzi we n'umubanyi wiwe. Abalewi babigenza nk'uko Mose yavuze. Kuri uwo munsi mu bantu hapfamwo nk'ibihumbi 3. Mose arababarira ati, uyu munsi mwiyeguriye igikorwa c'Uhoraho, kuko atawarenganye umwana wiwe canke mwene wabo. Ivyo bitumye Uhoraho abaha umugisha uyu munsi. Mose yongera gusabira Abisirayeli. Bukeye bwaho Mose abarira abantu ati, mwakoze icyaha gikomeye. None ngira nduge nje kuhoraho kumbure nobona ingene mbatangira impongano kubw'icyaha cyanyu. Nuko Mose asubira kuhoraho aravuga ati, tegera bwirukiro, aba bantu bakoze icyaha gikomeye koko, bicura ikigwamana c'izahabu. Ese icompa ukabaharira icyaha cyabo, naho kidashobotse, jewe upfume usibanganya izina ryanje mu gitabo cawe wanditse. Uhoraho yishura Mose ati, uncumuyeko wese niwe nzosibanganya mu gitabo canje. None genda ujane abo bantu hantu nakubarira, kandi heraho marayika wanje azokuja imbere, yamara ku munsi wo guhora nzobasubiriza mu nkoko ico cyaha cabo. Uhoraho ateza abo bantu ibyago, kuko bacurishije ya masa Aroni yacura.